Ndabaramukije amahoro y'Imana nshuti bagenzi bakunzi b'ibiganiro byacu aho muri hose. Murakaza neza kuri Femi TV. Aha niho duhura n'ijambo ry'Imana rikadusubizamo inyota, rikaduhumuriza mu bikomeye. Uyu munsi turava kuri sije ikubwira ngo Imana iri kumwe nawe n'iyisi yose iguhagurukiye. Ni ijambo ry'ihumure rishingiye kuri Zaburi ya 18 kuva ku murongo wa 18 gushika ku 43. Rigutera intege mu gihe wumva wacitse intege, rigusubiza ivyizigiro wumva wabitakaje. Rindira, umviriza neza. Bana natwe, Imana irashaka kukubwira ikintu muri iyi podcast. Urashobora kuba uri mu gihe kitoroshe, abantu baraguciye intege, hari abagutaye, abandi barakugwanya. Ariko ijambo ry'Imana riravuga riti muri Zaburi ya 18 umurongo wa 18 nyene haranditse ngo bari bantanze imbere ku munsi w'amagorwa yanje, ariko Uhoraho niwe yambereye ubwishimikizo. Amen. Igihe cyose isi guteye umugongo, inshuti zikwanse, abagenzi baguhindutse, Imana ntigere gusiga wenyene. Namba arivyo bihuriko urabamwo, wewe uri kuradukurikirana, subira wizera Imana n'iri jambo ikubwiye ubwayo. Kugororoka si urugendo rworoshe, ariko rurimo umugisha. Muri Zaburi ya 18 nyene umurongo wa 20 haranditse ngo Uhoraho yangereye ibikwiranye no kugororoka kwanje. Naho abantu batabona iciza mu kugororoka kwawe, Imana yo irabona ibiri mu mutima wawe. Komeza inzira yawe, ntucike intege. Imana izoguhemba ibikwiye naho vyoteba. Dawidi aratwibutsa hano ko Imana imukijije kuko yamwishimiye. Imana ntiyigera yibagira abayo, cane cane abagenda mu nzira yo kugororoka. Komeza ugororoke. Abanditsi benshi b'ibitabo ndoramana barabigaragaje, nka C.S. Lewis yavuze ati, God whispers to us in our pressures, speaks in our conscience, but shoots in our pain. Imana itwongorera mu vyishimo byacu, ivuga mu mitima nama yacu, ariko irataka mu bubabare bwacu. Kugororoka kenshi guca mu nzira y'umubabaro, ariko Imana irayimenya kandi guha ico ukeneye ku gihe gikwiriye. Kwizera ni ikigwanisho kiruta ibindi mu rugamba rw'ubuzima. Gumana ukwizera muri vyose. Gira ishaka n'umwete wo kurondera no kwizera Imana, kuko bifise inyungu nyinshi. Muri Zaburi ya 18 umurongo wa 28 havuga ngo ni wewe uzodomeka itara ryanje Uhoraho, Imana yanje niwe yakira umwiza wanje. Charles Spurgeon yanditse ati, faith is the fountain, the foundation and the fosterer of obedience. Kwizera ni isoko, ishingiro n'intango yo kumvira. Mu buzima si nguvu zacu ziducungura, ahubwo no kwizera Imana kwacu. Imana iragukomeza, iragushoboza, kandi igushikana ku ntsinzi, ikagushira hejuru. Agakiza Imana yaduhereye muri Kristo Yesu ni inkinzo nziza, kandi ni icishimikizo ciza kiduhesha kugendera mu ntsinzi y'ukuboko gukomeye kw'iburyo kwa Kristo kuturamira. Ivyo biduhesha kutaba abantu basanzwe, kuko tubisoma muri Zaburi ya 18 umurongo wa 35 haravuga ngo kandi wampaye inkinzo niyo gakiza kawe, ukuboko kwawe kw'iburyo kurandamira, ukwicisha bugufi kwawe kwanshize hejuru. Corrie ten Boom yavuze ati, never be afraid to trust an unknown future to unknown God. Ntutinye gushira kazoza kawe utazi mu minwe y'Imana uzi. Kwizera Imana mu bihe bigoye ni intambwe nziza yo kugororoka, kuko biduhesha kubona ivyizewe
mu kwizera Imana. Ivyo ubona ata gacu kahari biri ahantu kandi bibikiwe abizera. Duza urugezo wizera ko Imana, urabona ibitangaza. Urakoze kumviriza iki kiganiro kuri Femi TV. Twizera ko ijambo ry'Imana ryagusubijemwo ivyizigiro kandi ryaguteye intege. Ntukibagire ko naho isi yose yoguhemukira, Imana iyo ntihemuka kandi ntihinduka, iri kumwe nawe. Sangiza ubu butumwa abandi kugira nabo bahumurizwe. Ubatumire kuri YouTube ya Femi TV, hari ibiganiro vyinshi aho ubutumwa bwiza buhura n'umutima wawe. Tuzosubira vuba. Imana iguha amahoro, umunezero n'umugisha.